twizeye ko bari ready abadusavye makuru agenda atandukanye mukana turaza kuyabaha ariko kandi mubandaye mwandika ama message agenda atandukanye kugira ngo bikunde tubaha makuru twagize gute twabateguye mugira ngo twako turi kumwe ka meme nukuro tugeze igihe cy'isanzwe iminota 40 no mu misozi za Black FM abona kigana The Star System ariko kandi Dini Delisia onkundire amakuru yacu tuyahere ku nkuru y'umubabaro inkuru kabisubona yuko atari nziza kubakora umwuga wa journalism cyangwa kubakora umwuga w'ubumenyesha makuru ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Yes, nk'uko twatangiye tubabwira umujournaliste Jimmy Elvis Vyizigiro ntakiri mu bazima yamaze gushengera yamaze kwitaba Imana ariko kandi ari nkako kaye tugenda twifuriza iruko ridashira umujournaliste mugenzi wacu Jimmy Elvis Vyizigiro ubona yuko atakiri umuka w'abazima ako kaye tugenda duhoza n'umwuga n'abakuru n'umwuga journalisme canke ubumenyesha makuru muri rusangi hano ku gataka ku Burundi dinye uri mu bantu basomye no nkuru ako kandi nanje ndi mu bantu bagerageje kuyironka kandi nayirose no ku mwanya abariko badukurikirana ico tukwiye kubabwira n'igiki amwe mu makuru twabateguriye kuri Jimmy Elvis Vyizigiro twabategura amakuru twategura ubucukumbuzi bugenda butandukanye ako kandi butarukana muri kahise kanya kwigendera canke carrière y'ubuzima bwiwe ivyo yakunda ivyo yanka ibyo bimwe mu byo tubateguriye ico bakwiye kumenya kano kanya kuri nyakwigendera yari umunyamakuru akaba na cyane cyane akaba yarazwi cyane gose ku bucukumbuzi mu vy'akahise ndavuga histoire biographique histoire aho yitavye Imana azize ingwara hara mu bitaro kuri Kira aho bitwa benshi bazi ku izina rya Kira Hospital niho Jimmy Elvis Vyizigiro yitabiye Imana ako kandi bimwe mu byo twibuka kuri nyakwigenda Elvis nuko kandi twamenya yuko akiri muri secondaire Dini Delisia bavuga ko yakunda cyane ibijanye n'indimi amayagwa n'indimburo yakunda ivyo bintu cyane gose burya hajyanye nta buri bintu akunda ibi rero nivyo cyane cyane nyakwigenda Elvis yakunda akiri muto cyane gose urumva ko ukiri muri secondaire ukiri muto ariko kandi babandanye batubwira yuko Jimmy Elvis Vyizigiro yize igisata cyo gusesangura kahise kuri kaminuza y'u Burundi mu bijanye n'ubuhinga muri politiki yahejeje University y'u Burundi aca yakigwa n'ikinyamakuru Iwacu yakunda kwandika kandi mu Kirundi kuri ico kinyamakuru yari mu gisata cyo kwandika kandi mu Kirundi ciza hari mu bantu bandika Kirundi ciza cyane gose kandi yari umuntu ari humble naciye bugufi cyane voilà twa ibintu yarazi canke yarashoboye biratandukanye cyane n'ukuntu abantu bari bamuzi yes 2016 yifadikanije na bagenzi we batanguza ikinyamakuru Jimbere abatari bakibarakiye Jimbere magazine Jimbere magazine yahaye akazi abana b'igihugu batari bake benshi cyane turafise abagenzi bakorayo turafise abagenzi baciyeyo ni ikinyamakuru nakandi ko gitanga amakuru meza cyane gose uyu rero 2016 niho yifadikanya na bagenzi we batanguza kino kinyamakuru Jimbere ubona ko kimaze imyaka ishika 8 gikoranga ku butaka bwacu bw'Uburundi yes babane yakubwira kandi yuko ni nyakwigenda Jimmy Elvis Vyizigiro yagaragaye cyane gose akunda ibihe byo akunda gusangira ibihe byiza na famille yiwe kandi yarakunda ikiyaga surtout voilà gusanga ibihe byo byiza bigiye kiyaga ni ibintu byiza cyane kandi umuntu wese burya hajya arafise ibintu bimuryohera arafise ibintu bituma relaxing akumva yuko abantu banamumenya ko ukavuga ati quand même tuzi Rubambo arakunda kintu bavuze Rubambo baca bumva ikintu kimeze ni nkuko nayo bavuga ati bavuze Dini Delisia ikintu cyambere cyo tumenya ko niki
we n'umuziki abantu rero bavuze music. bavuze rero ati Jimmy Elvis yarinde abantu rero bamuzi neza ikintu ca mbere kiza mu mutwe nuko n'umuntu yakunda uretse mu minsi we ya weekend mu buzima busanzwe n'umuntu yakunda ibintu vy'indimi yakunda cyane gose kwinteresa ku bintu vy'indimburo gucukumbura histoire n'ibindi bigenda bitandukanye ariko mu ma weekend yiwe menshi kenshi ni nyakwigendera Jimmy Elvis ubona yuko akunda cyane gose ngo sport yakunda cyane gose sport agakunda gutembera ku kiyaga akagenda akicara ari umwe akamedita cyane abantu nk'abo usanga baronka n'amayide menshi kandi n'incabwenge kubera ko n'abantu bafata umwanya ari bonyene bakirimbura hanyuma kandi bakanategura abantu nk'abo nta kintu bakora batategura apare ngo bije ngo paxira yabiteguye arazi neza donc n'ingaruka mbi canke intambamye biza kugira muri ico kintu arazi n'ingene aza gutegura uwo mutego arazi no umva uwo muntu abazi no kurura umutwe wiwe ego hajya kuri plage hararuhura cane ego bamananye no batubwira amakuru twatohoje amwe makuru twatohoje banatubwira ati kandi burya uno muhisi Jimmy Elvis yari mu bantu bambere bakunda environnement ndavuga ibidukikije ibidukikije tibutse kandi ibidukikije burya hajya ni kimwe mu bifashe umutima w'igihugu canke w'isi muri rusange kuko hajya nyimba uri kurahema impemu nziza nuko uyu canke uriya yateye igiti nuko uyu canke uriya yasanze umuneka atema igiti avuga ati ukagisubiza canke ukireke ndashaka kugisubiriza kireke ukavyumva ibi rero ngo ni ivyo bintu cane gose nyakwigendera Jimmy Elvis vyakunda kugaruka cyane gose mu buzima bwe bwa misi yose na cyane cyane muri weekend kabisa abeko batwumviza kandi ikindi kintu bomenya nuko Jimmy Elvis yari yubatse afise umugore umukenyezi umwe n'ibibondo bibiri ego yakorera cyane gose ibikorwa vya misi yose muri benevolencia tubibutse kandi ko ari nawe yaserukira imbere y'amategeko ikinyamakuru Jimbere magazine barabutse nuko insambiziro Black FM n'abajournaliste muri rusangi n'abarundi muri rusangi yifadikanije n'umuryango yifadikanije n'umuryango wabuze umuryango wa Jimmy Elvis Vyizigiro nyakwigendera muri bino bihe bigoye Imana ibagumbire ibandanye kandi ibafasha kwihangana ntivyorosha ariko kandi nuko vyakira igikuru dinge na manda bivuga igikuru kiba gikenewe n'ikihe ni wazanye iki usize iki ku musozi waje gutugiye gute voilà namankunda no kwibutsa kandi abantu burya isi iragoye uvuka wakigwa n'abantu ugiye ukakigwa nabo uhamukakigwa nabo yes Jimbere magazine basohoye communiqué de décès aho basohoye communiqué de décès muri rurimi rw'igifaransa abumva igifaransa nibo tujya tujane kano kanya aho kaya tuzagaruka tumere nk'abasigura mu majambo make aho bavuze ati l'association des éditeurs du magazine Jimbere mu majambo mato asemaji entre parenthèses, ordonnance numéro 530/867 du 6 juin 2017 à la profondeur de l'heure d'annoncer le décès soudain de son président et membre fondateur, Jimmy Elvis Vyizigiro, survenu pour cause d'une maladie tardivement détectée ce 21 mars 2024 à l'hôpital Kira. Un moment de recueillement sera observé ce 21 mars 2024 au siège du magazine Jimbere à 12h30 pour rendre hommage à l'être lumineux qu'aura été l'autre regretté Jimmy. La CMAJ remercie déjà les nombreuses manifestations de sympathie lui exprimées et vous communiquera la suite au temps opportun. Nuko iyo niyo communiqué de décès ya Jimbere magazine umwatuvugana
Dingi Delisa duhoze umuryango wabuze duhoze duhoze nabo bakorana burya hajya umuntu akomeye nk'uyu onye ari mu membre fondateur akaba ari we yaserukira imbere y'amategeko ico kinyamakuru antuka barabuze incabwenge tubahoze cyane tongere kandi duhuze n'umuryango w'abamenyesha amakuru muri rusangi n'umuryango w'amaraso turabahojeje cyane ariko kandi tunabakeze ko atatugiriye nabi dufise icadusigiye twebwe nk'abanyamuryango b'umwuga tumushimire cyane vy'imvamutima yes nuko just skinny flow on the black FM's mic zungurutse bakakubicemye